umwe bambika impeta z'imyaka 2 Mokenzi ariko nta mwaka urahera kubera kimwe hutisha ibintu ako abantu murara ibintu bitabara bari turanyegereza mikro mugabe systeme niyo ega abakobwa benshi barakunda abantu bari serious voilà nkaya abanarongora baranyima ukanyima cyangwa ngatenda gugonga proposal ndakuvutagura mwaka wose ko uvuga ati nubundi ndi fiancé n'ijambo rikavugwa kugira uzuravutura macha no mu bubiri gagutwara okay bakavuga ati ngo shongo yayibyase kumba ari muri mubambe uti rero aha muri Mokenzi no ko ndakubwira gahunda wayivuga je bavuze gahunda z'abahungu benshi ndiro ndarazunguruka yamara gukunda sibyanje umugabo wa Mokenzi no mu diaspora nasoya satubi okay nasoya satubi yabaye na mipro yego sasa satubi no abantu baba bakari ashe Mbappe kiruko sazo umujama yarasha umu MC wa show yiwe ne wacha abahungu bakarwanda batse Mbappe nane mubaho gute mujyama gute ni Mbappe kabisa ara normal Mbappe amipro afise umutima wagutse kandi ukomeye zijya sene zose were kujya sene ya mbere ni ya kabiri akaba kigenda mwibarabara nuko kumara afise umutima ukomeye ya mbere ijye kuri Maribu ijye muri concert ijye kuri Maribu ntihari ngora bijya ari umuntu usanzwe ni suite ijye kwa Mbappe ndabigenza Satubi oya abajo gahunda yiwira Mbappe Satubi ni Mbappe jana yavuze umunsi wa mbere nzotwarinda afya tu video abazungu bahora bagira ukwezi kumwe nahazoba ari yishushu naraja ku mugabo je nzobibera inda yishushu iba yavuye mu bushurashuzi oya inda zose ziva mu bushurashuzi rero twarinda utashurashuzi nkajewe ndaguteye inda ibivuye mu kintu cyitwa ubusambanyi nawe ubusambanyi n'ubushurashuzi n'amabanga yabubatse wewe urashurashura Yes, abakunzi ba Sanwe TV reka ndabikaza ngenda basimire mu gomase mukomeje kudukurikira wabana mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi waba uri muri diaspora ndakubwira big up sana never give up muchiki intege ibindi yediga hamisi yose muri kumwe na Mignone Dimonde Mignone de la capitale Mignone de la capitale Mignone Dimonde ako capitaine de la capitale oh yeah beje na capitaine mufaniki turabisubiramo hanyuma je umunsi wa mbere nza ngaha capitaine yambwiye ati ngo wumva ngo kuri ambassade Bakuri ambassade jenga mbona ari kumwe na Jina umunsi kaje na karanchoreve mbari Jina n'umwana mwiza je nama ndabivuga gafisa mahera mani famille n'amahera matoyi famille n'amahera famille umukobwa tumenyereye yuko abahungu ari bahereza inota makuru nega basha nkamwebwe atwera urazi umukobwa gwa vembare for no reason atige go enjoy spend money for no reason Sheri nasumba yo tura ingo nasumba yo yari kumwe na capitaine de la capi nasubiriye ubone ari Mignone de la capitale kuva yari wa munyegenda kuva yari Canada na deje uzi ko na deje hello guys Jina uzi ko na deje nagiye kubimenya ntevye bro na deje nkuru nziza na deje mugabo akaba yita Mignone de la capitale Mignone Dimonde yitwa nkuru nziza na deje nsanga izina ryanje nijanye no konsa bana deje bandasize ko ati oya mugabo hari nabandi baho gusanga babanyamurenge kandaguha akabona mukeneye ako kubona ngaha turi kumwe na life ndaguha life energy kandi wowe warigeze kunyima imani okay erega naza gukora intro
kubera ko mwadusanze mu nzu turi mu nzu turi muri famille en fait abasi ni famille Ndenda bazima. baca bagira ibintu nkuko umengo turi mu kiganiro ariko ntari bwa life energy. simbi reka mbaze nakira umutumire wawe Akira uzonshimira. Dore muri Jena simbizi ni ndari umutumire. en fait wowe ni uri umutumire cyane Kandi twe musanziwe. simbizi nawe twakubaza Aha turi kwa Jina. Ahubwo twe turabatumire ba Jina. twamusanze Muhira iwe. Bagabo ndanje ibintu biragoye rero uno munsi murabona imbere yanyu hari baba fake influencer Fake? bien sûr none ndifite We are fake. Twebwe Urasa iPhone wewe. iPhone amfise Samsung. turi kumwe n'aba fake influencer Samsung. kuko irebe FM yabitubwiye so Hapana fake toka kule. okay Irebe na yaga. Brand. Irebe na yaga. ariko nawe brand mutabisigura Umviriza. Sisi ni ba influencer. Baga bose baratanze amadosi aba expert barayasoma badukoramo turi abantu 10 ndabeshega jini. Yo bankuyemo muza. Apana muri irebe, muri yagege tuja muri Tanzania. Ndi kumvuga bijya byaba Aba influencer nabagiye muri Tanzania. Nabaja mu gihugu bambona bahozi. Kandi urabe rero ikiryoshe. Abagiye Tanzania twese baratwitije kugira hamwe munye baca badukuramwe imbere. Daba twebwe bana banje. Kugira mu badugiri. Urumva urabe ijya best influencer ijya irebe final bagiye yari ishushe tubirimwo tumaze kuvamwo bagiye kumenya yuko bahaye aruko nuzenya kaboro tuzunanuzenya babateye induru undi bandi abantu batari induru batari induru okay onako twebwe badushizemwo kubera iyo twe tutaba turimwo byari no kubaho mana yanje we mu nyuma biravuga biza kumenyekana ari uko bantuze umwe bambika impeta y'imyaka 2 Mokenzi ariko nta mwaka urahera kubera ko mwihutisha ibintu ako abantu murara ibintu bitabara mari turanyegereza mikro mugabe systeme niyo ega abakobwa benshi barakunda abantu bari serious voilà nkaya banararongora waranyima ukanyima cyanda ngatenda gugonga proposal akanda kuvutagura mwaka wose ko uvuga ati nubundi ndi fiancé mena inzigo baje ya nafise mu petit frère yabigira ibyo abakobwa bose baterera review rero ega yo pete ya muri Canada umukuze petit frère mwana data wacu umva yarahaza umumesha akaza niwabo n'umukobwa predote nari maze kumwerekeza muri predote nkazingaye bakatubagerera cyo mu kibitoke babaga inkoko isake twese baze kujya amasake nkangahe mugabo hari igihe ujya amasake ukazijya isake nyene nkimwe ijya sake nyene mwe mukuru ndabibona rugo niho babigaya cyane yaje akaca kavutagura umunsi wundi wa nyuma friend of asha yaguye ku munyegenda kwe cyagenze gute arabizisha donc yagenda kugira predote we na we nk'ubu ufate nk'ubu urazi kandi vraiment nanje no urazi nk'ubu kwanyimye kenshi we urabizi ashawoza predote no akaranyimye kenshi tentative yarabaye rimwe biranga mugani bivuge ko utari bwarongore mukanyosha yarakiwa mukanyosha yaramakiza umuhungu ariko baje tubivugire kuri ko oya naco ni ntahe tuzokiza benshi boye icatumye bava muri irebe niki rindira gato baje busimbibe niki sasa rero qu'est-ce qui s'est passé ofite irebe barara ntagere kujya kuntu wanyimye iyo bamvuga ati baraje kajina mpaka ebara mu bambi nacanze hari iwanyu kwa mutaha Maria mu Kajaga acha mfukama ahamagara igenye nkahitana bambona mtwana njombo gatora kamera tukaza neza ebara n'amakoti wanashaka n'umusingana ndafite abashikana baba escort benshi kandi bari serious mon frère umuvuga ati n'ijambo rikavugwa nija kugira ziravutura amacha no mu bubiri gagutwara okay
bakavuga ati ngo shongo yayivyase kumba ari muri Mubambe uti rero aha kuri Mokens no ko ndakubwira gahunda ndivuga jewe bavuze gahunda z'abahungu benshi kandi nanje ndi umukobwa nukuri ko sisi no kwima waramaze gutanga predote ikana byuka batanga naje kwimenyekanisha mu muryango mba naje gusaba irembo umunsi wa predote ijambo bavuze mu Nyakabiga ngo urumva ngo umuhungu wanje ngo avuye hajyana kuri universite wavuye kuri universite azoza araca ngaha kugama yego hari igihe rero uza kugama ugasanga abavyeyi siho bari yego ashaba alhamdulillah sava sawa ivyo rero muba mubigira kubera umuzigo gusa umuzigo vraiment umuzigo wa 3 minutes canke 2 secondes ukarinda kugira ibintu none aha twese ngaha nitwavuye mu muzigo w'amasegonda 3 okay none dufite n'uwo muzigo man kweke murinda kubigira ibintu vya grave none ndasengesha ndironda arazunguruka yamara gukunda si byanje warumva gukunda si byawe n'umuzigo gusa ari bibiri serious Imana bababarira uzofine n'ibindi byose mwana uzofinisha umuzigo sawa it's okay mugaharikirije n'amanibaza zo umukobwa yakwimye gumumubona bajobora nko bamuteye indawo atara wewe wararongoye nawe wifitiye urugo ariko mwe mwose tubibuza ko afise igihe ciwe hama abantu mugira yarumva bitwe tubivuze kubera hari abo bambitse impeta nase twako tuvuga usanga bagumye bavutura ni nkuko namabanga mugabo namabanga mugabo ntacu turabivuga jewe ndabivuga umwana wanje umubajije ati papa akora iki akora akazi ko kuvuga ndabivuga jewe ndavuga neza ati none mimi nifanya abonnement indéterminé hindukira nyabona tuvyaranje ndozire twagize twebwe ni abonnement okay sawa murakoze uravyumva okay haro abantu bavuga ati urya nta gahunda ya abonnement indéterminé reka ngire déterminé je fais quoi ndaheba ibi n'ibintu uraharuru ibiseke bibiri bitatu reka ngende wabona jina ndagakeneye umwaka umwe tuvuga yuko mariage tuzoyikora uturi muri 2025 mariage tuzoyikora muri 2026 mu kwezi kwindwi sadi chanzubu ivi fresh popo tibagiye ko umugabo wa Mokens no mu diaspora nta mugabo wa Mokens turiko turavuga oya ndiko ndavuga ataza kuri TV asemba Mokens ziko ndivugira amapla Simbizi naje navuze igituma Mokens atagize mariage we iyo tite no yishira ko ibintu je turiko turivugira je na Jina rega nimwe mwabitevye ko je sije nari ingene twobigenza kugira vuga ati akarera na tatuwaje yanje ukandikako neza kwi abantu gashirako Simbizi wasema vuba na tatu bana hama fresh umuzigo mana habiharuye fresh ama mu nyuma expired twatugira anniversary y'umwaka imyaka 2 imyaka 5 man ayabajiba abana babikweye ego kare nuko tuko twabivuga dutwenga womengo ntari abantu babigira uko nyene bavyumvirwa nyene nose uyu mukuze wanje mugenzi wawe wundi wabacagiye umutigera no kwana ikiganiro na jewe nyene ya histoire yahariya kwa Muvayi nta muntu byagarutse w'umuhungu Mubambe wundi umwe yatanga imiduga iki niki ibintu bya hasi hejuru hama yakunda kugira ibintu nk'ivyo nyene nuko nyene byage hari ibintu bikugaruka indirectement mugabo urumva je nko mukuze wanje we yarabigira mugabo mu nyuma acagwa kuri ebana kuri Mubambe ebana ubwo nyene mariage yaciba kujya yakoranye nandigira ubumesha iri mu nyuma ngwa kuri ebana yanyuma usanga mariage yabaye kandi ebana harahuma petit ko mucarama pa urumukane muri Canada Nyakademe hano ubwo nyene tiktak n'abasaza bako aguma arungika hariya kandi rero inye bigenda rero acabi wabo n'umugore je umupeti ndamuheruka akiri muri zo Mubambe ko akera naramutiza n'igeto ko narifi oya naba mu Kigobe naba mu Kigobe nari mfise igeto mu Kigobe
Avuye kuri. Sibizuye ubona muyu wawe. Ariyo n'intuzi yarigeze gusiga intuzi iri used yarigeze afise amakuru yarafise amakuru meza man made in Canada. Yeah, Efata none kuvuga ati none yego nambaye muga original Sidatahura ikintu kuravuga. je navyumvise. Ngo ngwiki. Wewe uribagira yuko ufise umugore. Bibagira ko ufise umuryango, uribagira ko ufise data bukwe na mabukwe. Banza ndabishe. Ashayibagira mwami kazabibi. Ashaka ko batari bumunya. Mwami kaza arumva. Ntibari bumunyake. Mwami kazi wowe uramuzi wowe. Mugabo nyene caraheze rega ntibari mu mukwaki. Bavyita sinema. Bavyita sinema. Kandi kindi naco. Ufite hari abantu barabi bibi mu byo tuvuga. Ibi ni sinema. Ufite simbi. Turiko turahura n'umuntu akavuga ati ndakunda twadukomedi twawe. Ego. Twe tukakina comedy. Kandi n'ikindi naco. Hari abantu batumva ko ahantu harimo impanuro. Hari nk'umukobwa nko barabihigara atavuga urazi ko sheri wanje amaze amezi 5. Aguma yiga. Ati projet. Ashavuga ati ubunyasha mushaka kuri pressure. Ati bya bintu. Baramaze kuja hano bacura abantu. Bacuriki. Gucura. Babita gute? Iragira vuku. Man, umuvumba. Iragira gute? Umuvumba. Hama. Umuvumba. Abamesha uzorabe abamesha baba bafise iyo gahunda ko urumva bavuga ati ngenda kamene. Ibintu ngomba mvuge ko mengo. Mani bireke. Bivuge. Baragakubita ndabibona ko cyane urabona uko. Arakubita ushikana ucokera indani. Bamaze kubona. Jesus is the Lord. Jendi ukumusi bangonga musingira accident. Twagiye ahantu. Umbe modoka yari hacokeye imva yinjiye nyene yose imbere umva byasaba yuko murinda gucomora imigozi hama nce bayishira ku giti gutya nkasubira inyuma kugira ukwege bisubire byegera imbere yego donc bivindani bisohoke umva hari abamesha rero bakubita usana nabujya bugufa bujya babufashe mu bambe gutya munyene usanga indani Mana yandi. Ubu wa mugabo duheruka gushingira. Anyway. Yani ara bafise iromba. Ay mitima. Nta muntu wambwira zibiri. Akana kibo muwande Mbappe. Namujama. Enda kwereke Satubi. Na isaya Satubi. Okay, na isaya Satubi yabaye na Mipro. Yego. Sasa Satubi nu. Abango baba bakari Mbappe kiruko. Sasa umujama yarasha umu MC wa show yiwe. Yukuru bagomba rumwe. Umugora. Nera kuri stage on video. Ari umuntu avuga ati yantwari nibisanzwe. Mugabo yibutse. Yibuze gahunda yiwe. Bene wacu abahungu bakarwanda batse. Mbappe. Nane mubaho gute muryama gute oya ni Mbappe kabisa ara normal Mbappe sasa rero wewe kamara muzira ati none ari jambo ufise uri umuntu w'umugabo utari Mbappe wewe egatwese wewe urinde Tewe nta kimwenzi umbiriza rero wewe rero simbiza randavyaza ndabivuge wacitse ukiri umbiza randavyaza ndabivuge uramuzi oya ntabyo nzi gusuguna ndavyaza ngo ndabizi mumbwiye umuganga yarigeze kumva umuganga man yarigeze kugira ikibazo bizakuri muzi je bansiramuye impuzi abantu baba influencer muzi ko tuzinanye umunsi ngo mushobora kunsanga kwa muganga Masha ndabafotora nkabwira ati ahadagurisha. Ari abantu rusha kuvuga ati. Ntavyo bagiye. Aravuga ati none uyu muntu yanciriye mu nzira. Cyasi gumwonga ubamwe n'isata. Ego kwiri. Nawe kazumva nawe akagenda. Kuri podium. Mais yokera bidonga. Umva ni juste kuvyibuka gusa gato. Mami. Kaje ka video
yo mugabo abantu ngo abagizi ba nabi kwisi natwe turatwe nk'abagizi ba nabi ukuntu yavuye rero ari mu kinogo baje kumuto ubwibuka ari musaba kwibuka nza kuba ntabintu rigera wibuka tutubwenge cawe baze zijya sene zose zabaye vrem ucu deprime ahubwo gitaho igihe ucakoreye ya mipro kuri stage amipro afise umutima wagutse kandi ukomeye zijya sene zose uhereye kujya sene ya mbere ni ya kabiri akaba kigenda mwibarabara nuko kumara afise umutima ukomeye ya mbere ya ijye kuri Maribu kuri muri concert ijye kuri Maribu ntihari ngorane bijya ari umuntu usanzwe ni suite ari njombo cyangwa ari nambona bari simple ari ibintu batibana mbona ngana kujya asanga ari ibintu bigoye majo nizi ntambona ubona ko mugaye ibyo byo kungana bibaye no mugabo se aravuga ati sasa agasebwa ati none ujya kwa Mbappe ndabigenza Satbi oya abo gahunda yiwira Mbappe Satbi ni Mbappe ntawo kuri rega n'abajya bahungu bapunze bakari ega kubajya bahungu ari ba Mbappe nanje gacha nawe gacho witira muri scanner gashya n'ikiyo agaganza ukiraba neza ati none muntu haza gusigari sigara tu uramaze okay ninasubira era basibiri sempe ari ibintu okay nyereka mu ruvumera ni hari mu ruvumera ni hariya umva ufashwe iki ni hehe hariya hari urutoke rwawe umva ariko rufashe oya ayo umva umuyaga gusa niho umuyaga kuba ati umuyaga usigara utunga urutoke isi hari basha oya hari biba bitwengeje ni hariya nawe gerageza gukanda gusuku gusa wowe n'ubwenge wowe umuntu usiga utunga urutoki isi oya ça dépend n'urutoki rwawe uko rungana oya reka kutubeshera oya sina umvize ça dépend n'urutoki rwawe n'urufise agatoki gatoyi none ubu nyene okay azibizi we nushobotse nuko komboro duturiyo turaba sishikaye ariko reka ntumane akombora zashikane namaze tumumba ureka tugiye guca bivana n'urutoki ufise isi ashobora kutunzanira kahaye reka ndabaha akarorero kashitse neza no oya ndi ndabaha akarorero example y'urutoke ntumva kuko korako mugabo nuko isi nayo nyereka isi nayo none oya giri basi dupimura reka ndakubwira neza nawe ugiruko nkanje karafasha wewe kwera ufise urutoki runini ufate no biruko wewe nuko ufise urutoki biruko bigaca bisigara ruko bose banze urindire urutoki vana naho urushize hari abandi bamesha rero amakosa asigaye ari ikirangare oya ikirangaye cose kirafise igicuzuza oya we nta makuru wafite byose imizina mutahuye kare ndamutahuye bimeze gutya no kuvuga ngo muntu uze mu ruvumera ufise imodoka urashikayo vuba vuba ni naha muhwanye naho ushaka kwinjira indani barakurekura mugabo iyo hatunga urutoki gutya ntushikare ukuvuga ngo ntuzayaravye abona imodoka no kuvuga ngo ntiyori yanta gusa wowe waraza kwishika ari mu bambe ati niyo avayo n'imodoka nanje nzokwama ndunguruka kama ibintu biba biraheze anyway ubu ni wese imbizi na Jina best influencer anseta rero igihe mugenda na muri Tanzania ndabivuga byose ndabivuga vuga ko twamazindwi nibana twamazindwi yose ivyumba birabana gutyo umuryango w'iwanje uraba gutyo wasimbiza urabana gutyo asohose gutya twahurira muri dusha ariko twahurira muri n'urudemu rwiza najyamana n'urudemu rwiza kwe twaranajana no muri dusha gwa delisi mugabo uvugisha ukuri je sindi umweranda
warazwe gato yikugwa oya Naruseko no kumara ntunyambye kibazo kusambuza jewe gusa none umuntu none hagera yikugwa gute murari hajya bandi baozi bose bari hajya reka ibyo bintu Bazumvirize Jack ivuga ngo ndabivuga byose narinzi ko agira avuge ko byaheze none je oya mbona twarahanye mapu iyo mapa ari gukunda gutajyana oya nivyaye gukunda vraiment nivyaye gukunda kandi urumva hajya ntibyari gukunda n'ukuri kandi urumva rega simbizi n'umugenzi yaho gusa atari umugenzi nayo kwiyaranja nyene nkavuga ati bro urazi rero wewe erega turi ni mu gahinga kanyagadane ndagwe wipfire nabi wewe imekere upfuvuye Gona vuga ati uyu mubwire zaza ntiyakigira mariage wari kubura inkozi y'ikibi oya umviriza iyo ngo bari kuvuga ati reka ndagwereke uwo kubiswashatse kurira ifitiye akamariage kagifise ubushasha niyo mpamvu navuze ati ari utumariage tukimuta ubushasha nyene kakiryosha hamwe gacemba n'uruko Imana ngo reka ndagwe wimeneke oya none ukagira nayo kugutamika ku nguvu oya shamwe kajya gahinga mwishambarira Jacobsen Beach turi mu gihe ca nyuma reka tuvyemere nashaka kuvuga rero mugera muri Tanzania jina ntiyari bwabe rero sasa jina tuzi jina nyari jina arajera kubita arahitinze oya arakubise hit y'ubumesha ucumva hit yiwe rero yagomba gatwumvisha turi hari jana mubwiye ava makano kari mu makoga kazi ko kazova mwiki ego uyibona gute wege ndirimbo ya jina ndirimbo yumva kaji ndabazogatera inda nagusaba yo simbi ayandi madini none uri umuntu mubi wewe nta muntu wa mbere acana intege nka simbizo oya none ndakubeshe none bazogutera inda bazokurya umuproducer azokurya umudirector azokurya abapromoter bazokurya naragwaye liste y'abazokurya ndashaka kuvuga banza wumvirize ndashaka kuvuga ikintu kimwe ngaha utarenga ngaha jewe n'ubu ndabisubiyemo iterambere ry'umukobwa genda ubunyenda tahurana igituma badatera imbere vraiment nukuri kw'Imana iga kuzogenda muri baje yatubwiye ugende muri film abayobozi bagusaba mubamane aba producteur bagusaba navugisha ukuri antukara majorité genda maze kubona ko la majorité y'abakobwa igituma badatera imbere mu gitondo none nabitahuye cyane beje vraiment man ibyo bintu nabivuga bashaka ko reka ndakubwira ikintu kimwe impamvu umve ndakubwire bimeze jewe ntimuzonja kandi nzokora kandi muzosampotinga ni muzonja uzofuma bitegerezwa abana ba Beyonce barabajya bokonje mu entertainment ibyo bintu banzurindira Utariwe ninde genda gusabye umbwire abantu bagufashije umukobwa uzi muri entertainment atari oya banza umvirize umbwire abo bantu yarambwiye liste y'abazonja donc abantu bafise ingeso yo kurya abakobwa nka muri entertainment usanga vyabaye bari bagute barafata ku nguvu none wowe nyene usanga nyene nabigize kubera iki jana umuntu uza kurira sinkwesha amafaranga y'wanje eka ndakubwira ingene ndakubwira simbire kandi ndakubwira ikintu simbi uko nyene uvuga yuko igitwaye muri Tanzania wari kumva yuko basi wari kunsiga bita gusiga yasi byatanu bibaze ngo nuko yasi ni none jo sinari kugira okay jo sinari kubishaka none naryoha Neje jewe njana unagira gapati bikaryoha ugasanga byagwanyemo ivyo rero ntibizoba umutifo ngo nuko nje ngo muri music ngo nje muri entertainment ngo nshashira mutwe ko bategezwa kunjya bro urazonza rero utegeza kuza basubiza ukamenya ingene basi ugirana ndetse ndakubesha ikintu je niko ndavuga Jina je shaka Jina tubwire liste y'abantu bamufashije kugira ngo abakobwa bandi basi bariko baje muri entertainment aba kapiteni ngo mbere batarakuvuguta mwizina rya Yesu mwizina rya Yesu urya nasavye no ndambwiye ati bro karenganya ka kapiteni uranyotewe ngo tuje kunwa kapiteni reka warakarira urya n'umu grand frère turubahana bro kapiteni Nukwimana takapiteni oya bagufashije song barabonye hano handitse ko script nze plutôt amaja nibavuga ibiki ibyo bintu byagufasha kwandika barabonye watangize yego ginze mbona harimo bagufashije kwandika cyane n'indirimbo ya kabiri arimwo mbona 80% niwe yanditse indirimbo ya melody niwe yazitoye simbi wumvise iyo ndirimbo ukabara nyene mbona yandika wowe umubwira ujya mu cyane natera imbere tu bo ofete
uraza amajambo ariko mbona ego umviriza nisikilize ibi byerekana yuko ino industry iriko ikirakura ikirabaho izeye ko bitazonka Kadike na ntuze na DJ Fernand baga Kadike yagiye baga ntibahanuje Kadike baramuhakinze kuri YouTube cyarabivamo Kadike yarazimye umendabwire bimeze ino game irikira serious sivyo niyo mpamvu bisaba yuko aba baronsa ama opportunité yo kumenyekana niki bazi bafata ingingo zituma abantu baba bari autour y'ico gikorwa ko ufate nk'ubu impamvu nka Kadike yagiye kukolabora n'aba indiscipline n'aba indiscipline ba Fernando n'uma indiscipline Nesiko bavuga none amasezerano bari bafitanye nyine yavuze ati none ugiye gukorabana n'umuntu ashobora kubahuka imbere ya public yaravye bawiteze urumva muri ico game mwese cyatubona yuko muri genge rimwe uravyumva ubu nyene dufate n'ubwa mbere ahubwo umuntu fizo kugira yubahuke kuza arabishira hanze ati nakanyandikiye ubwa mbere amenye kwandikirwa n'igitutsi sivyo muga twaragwanye intambara nyinshi twerekana ingene baserindi babandikira abandi babandikira uravyumva je ndakubwiye yuko jari umuntu yigeze kuntiranya na Natasha araheze imyaka nk'indwi nariko ndavuga ati Natasha ko afise inoti kubona burya abantu baba bafise amafaranga menshi nta mwanya ukwiye bafise yo kwiyumvira cyane baze azaratanga inoti bamwandikira indi umuntu abishoboye kabisa uravyo abazamuha inoti muga rero hari abantu baciye bagenda kubimusigurira nabi mugabo mu nyuma hari abantu bagiye baramwandika kandi indirimbo zikajya iteye uravyo kandi ugasanga ni ikintu cyabye ibyo rero nivyerekana yuko industry yacu iba iriko irakura uno munsi namba mbona avuga ati ndi songwriter ndandishobora kwandika indirimbo kandi bakamutaginga cyane ntuzenya jewe arumpeti twaririmbana dukunda kuririmbana yo bishitse hari giranze bimvuka nkajya muri studio mvuga mfise vibe unda kurimbana n'umpeti n'umuntu itoka Crown Dema amaze kwandika amahiti menshi z'abaririmbyi benshi haba abanyarwanda n'abarundi ngabo hariyo a certain temps ataraza agaciro kavyo mu nyuma yacyashinga igiciro gira kwandikira indirimbo hari amafaranga kandi amafaranga atari make uravyumva hari indirimbo za Alvin Smith yanditse nk'iya na Bwiza hari Mugarvin wazandika oya hari yayimenye na Bwiza ni Crown yayanditse iga za MTN urimbo bwa MTN mbone bwagiye burajya hiti bwinshi ni Crown yagiye arabwandika uravyumva ya no muyambwa ati none bano bantu ndabona credit baguha umutwe ni gwawe ahubwo byaza kurangira ari mu nyishu indirimbo aronse hitatamye kuronka ama concert ari ku ma platform zidandaza wewe nta vyunka ari kararonka abyo niyo mpamvu rero vyiza zamuravana kwakirikara canke je nibaza ko hakwiye kuba ico kintu vraiment guhokoneza igikorwa c'umuntu wese sivyo guhokoneza igikorwa c'umuntu wese kuko igihe hari abantu gwifashisha no munsi abantu bateye imbere nico gituma batigera bibuka gufasha abantu vraiment la majorité ntibabihokoneza ikibazo cyari gihari ni bwa bujyajya novuga ko bwari buhari no kwikunda cyane kuba selfish motif yuko indirimbo ari Gina yaririmbye twabonye Gina karimbo kiyo kafatishije aravuga ati sinkeneye yuko abantu bari bamenya turize turongo no musi generation iyo umuntu ashobora kubahuka akaja muri media akavuga ati naka niwe ari nyuma ya kino gikorwa iki gikorwa jewe yego ni jewe umugabo haruna na pourcentage kandi binakumanuriza inama no urumva uraseka biragwa credibility nini cyane ku bantu ivyo rero bisa bituma ya rezo tugomba kubaka mu no muziki ikunda kuno munsi namba nabwabuye scroll buca buhava kubera nawe indirimbo ifisa yikuvanye kagera aho ikugeza dabo uhokonesa yuko hariho pare niniya yundi muntu muri ico gihe urumve ko atangwanizo hava ziba nivyo nigeze kuvuga ati hariho ibintu bigenda biba dufate nk'uno munsi ugasanga nka Gina niwe yarimbiye ndirimbo Xita umwana wa mbona dufate nk'inyuma y'imyaka ijana akeneye ku remix sibyo ko Gina yemera neza yuko mbona yayanditse muri ico gihe nta matati azoba hagati y'abakomoka kuri uyu hageze ku madroit kubera aba yarabivuze bien avant aba yarabyanditse ati indirimbo nawe bimeze uko naka
uno munsi hari ingwane ziza ziba ukumva nk'umuntu asubiyemo nk'indirimbo ya Nikiza David cyangwa indirimbo yande ukabona abakomoka kuri Nikiza David bakeneye vuga ati none indirimbo ni ya papa ni yande mugabo usanze nawe yaririmbye nawe ari se yanditse ahubwo eco kintu cyo gutaginga umuntu yanditse indirimbo naco ni sawa cyane rero ivyo rero ni biriko birerekana yuko umuziki wacu uri kurakura kubera muko muravyemera kitire y'ikiganiro jinazanye impinduka mu muziki wacu irindi ejo naho sivyo gusa bizoza bisaba yuko imbere yuko mugenda gukora produit mugenda no muri obedia naho ne kugira ejo on sait jamais indirimbo yawe ejo higa ejo nivyo nigeze kubwira ntuzenya ujya mu ririmbye ntuzenya NJ yafashe afata indirimbo Sicilia agira remix yayo remix credit ayihereza umuririmbi yitwa Juru aba muri USA yafashe ya utujede indirimbo arayikurako ayihereza Adojo San nambye ati none ngano ubona yuko ariho conflict we wa créer hiyi imbere utari kurabona kuko mama ushaka peut-être wabuza amara yo kuri inzu cyangwa byakuyangaranye ati reka amadwa ndayikure ko ndayigura xito iyo ndirimbo nushobora kumenya ibyo ushobora gukora muri kazoza ahantu utanabona warasha kuzo utanagihari abana ba buyo Juru Sicilia umva ubu ni Sicilia umwene yabaye umva yaje kumufasha uri indirimbo dabo ni yanuzenye ni ya NJ yavyikuye ko abihaye ubundi inyuma y'imyaka ijana cyangwa imyaka 50 ya ndirimbo abakomoka kuri urya wundi batikijya yiti niki bavuga ati indirimbo ni ya papa wasanga nk'iya ndirimbo yarafutinganye nta numwe azina histoire yarafuditse babyo ni ibi rero ibi hatangiye kuba abanditsi n'abayinterpreta n'abaririmbyi harakwiye rero yuko kuza murabikingira bien avant imbere yuko muja mu studio kugira ejo ntihazobe ingorane yego ndesha ngira ikibazo rero Jane ngira ikibazo sasa byatanguye tubona Jean iyo ingene habi impari hagati y'abantu bandika indirimbo n'abaririmbyi Jane question alors wowe byagenze gute wowe eske ni mafitanye contrat canke ni bya bindi nyene uvuga ati ni mugenzi maybe sanga bavuguta sanga ni mubambe ndamuha aramutama ni mubambe kuko jiro zikigituma ndabivuze ibi bintu ntivyo sogaruka ni impari mu gihe muba mwarabivuze imbere ya kamera mwe bimeze gute hagati ya nyewe na mbo inyuma y'imyaka ingazoshura banze mwe ngo je naguma ndamuha ngo yaguma ari mubambe nawe ati je twari twafisinye nyuma konti ndaye gutabira kamera yari batazaniho yari uko jewe sinifuza kugaruka niyo ndabere kingene byagenze bimeze gute Jean iyi video print ngo naho iyo ndungitse iyi video mwebwe hagati yanyu bimeze gute Jewe nibaza yuko atari ibintu birenze ngo madamu udupfumu bigira inyuma ya kamera mbwa pana mwanyote ndayikwishura shaka dusomane wabonye ko dusomanye ntago ari ubugenda kanwa kazi ba urumva ikintu novuga jewe d'abord ndabizi yuko nshobora kuba nshoboye ibintu mugabo ntabishoboye byose sivyo donc kubwira umuntu ni nkuko wowe nandiko ndeditinga video sivyo nkakubwira ni rero wewe Joro sinzi gusiga kala wewe kandi urabizi kubikunsumbya sivyo ingumfashe sivyo naho wewe wobinkorera nkakubwira ati basi nyereka aho waciye nyereka ingene wabikoze sivyo kumbura uburi kuranyigisha kandi ni uburi kurabikora nanje mba ndiko ndakwigirako ejo nejo bundi ndabishoboye nzobikora nca ndakwereka ati raba nabikoze neza urumva donc nibaze yuko harimwo n'ubu besto mbona n'ubu besto wanjye Sara turasangira amafaranga y'abashuga daddy oya ni blague ahubwo shengirije imbere mbona shengirije imbere urumva ibintu nk'ivyo nyene kandi mbona n'umwana mwiza vraiment arakunda gufasha arakunda kubona umugenzi wiwe atera imbere kandi akora n'ibintu vyiza kandi agaca bikora n'umutima mwiza urumva agaca yitanga kweri akitanga kishiramwo wese urabibona ubona atani ikintu na kimwe ata intérêt nimwe ari karabikuramo urumva donc wewe jewe nanje kubera ko mba nshobora kuba mvuga ati ndabibona vraiment umunga ariko
aranyitangira kugira amfashe mu iterambere ryanje niho nkitangura donc sindabimenyera gose nanje rero ncamuga ati mon frère ngo ndagutemwo rero ngo ndagutemwo umuzigo none umuzigo mwe mutahuye ke umuzigo arashaka kuba nikiyeri ibintu nk'ivyo nyene mugabo nibaza yuko titapu ko tuzogena turakura dukora n'andi maproje akomeye tuzogiranira kontra ikomeye tumaze kubona yuko harimo n'ivyunguka beje n'amafaranga ndatangura kwinjiza nawe YouTube yanze ntiyaba monetize rero wumva noshaka twosha dukorana gute ni support urumva je nk'ubuye hari ikintu je namabwira abantu tuvuga ko pour le moment basibe clair turiko turinvestisa yego ni nko nkwamwebwe muribaza ko YouTube channel yanje yamaze kubihagaze neza nyine bimeze muribaza ko mwego moza mu bakangahe mu vraiment kubera mwe mu supporting ngana ni mu supporting ni nko kunyene ni nko ari mu mashamba ati channel yawe ninde yifise mu ruhara cyane kugira ngo ibigeze higeze igeze gutaginga mwebwe guys kudo chapeau kuri mbona kudo chapeau vraiment aha mbona rero twageze mutumire mu kiganiro vraiment nimba ari karaba ikiganiro caje akaba yumva igene twamuvuze cyane twamuvuze neza vraiment azoza tubwira ibi bintu ko je natubwiye ko ari ibyo kandi je soon ahubwo reka ndamu telefone nyuma y'ikiganiro mutumire soon murondere kuri telefone ndamu telefone mwanze ndamutumire oya imani zoduana Ok, on continue alors. On continue bien terminer gamase uza gutora umwana yake. On termine l'émission. Ndashaka ko muvuga ikintu kimwe. Like jeje nari ikintu yavuze mugabo nashatse kugarukako. Hari ukungene yigeze shaka ko tuvuga ko akantu kanyo. Bega. Kweki mutavuze ku kanzu nambaye vraiment. Ndaba ngaha imbere vraiment. Tuduhere ku maguru. Oya ku maguru nidushigeyo. Rara mutumba kandi mugaro gutuvugisha vya bibo. Ndahoze kanzu wambaye. Bisawa cyane. Uririra ivy'abandi urirana ivy'abandi baririra. Point. Hari je mvuze byinshi. Wowe ivyo waririye. Agutobora amaso. Umugore wanje nawe yavyaye amabera gumahagaze. Hari ikintu nashaka kuvuga. Aba influencer mwebwe ba influencer kandi je nemera aba best ni mwebwe nyine muri ntana banje jewe nasimbizi nambona wese yo mba nawe ararenze ndashaka ko tuvuga ikintu kimwe mubona ko bavuga ngo mwebwe ngo muvuge ngo ibintu by'ibisutwa ngo bitabaho mwebwe nyene nubo abantu batangwa ikiganiro muraza kuranga nyene baza kuvuga oya bivana ivyo bagombye bo bazobagombye kumva ivyabo no musi n'ijya mbere rero nabonye abage bariko baragira muri ivy'abage navyo bijemo gute baje nuzunyitire rero abantu uzuze kwincarekana nawe n'ivyo vy'abage bije gute ega jina afise depression depression iki jewe ivyo byabumviriza oya nahiseka kuba amatangazo nawe ndavyumva sinari bwa nababonye live kandi babarundi barahaba ndakwereka video bonga nyene Sina igituma vuga ibyo bintu je nibazako ni hujya kuntu bakunda kumwihenda ko bakamwita umurezi byene ni hujya kuntu je nibazako ico gituma akunda kuvuga ivyo bintu genre iyo ubibonye basi oya urumva urahahamuka cyangwa ko nawe naje nawe umurezi byene ke aya umviri wese ndaguha we nuramfatana n'umuntu revyo mko mubivugira no utagira inka nazo zituruka sha ntaje nawe umurezi byene baramubeshe sasa yena nashaka kuvuga iyo ubiravye ukabona des commentaires négatifs tout le temps est-ce que nawe wibaza ko influence yawe ishobora kukwica muri kazoza canke ukazosanga muri kazoza birakugize ikindi kibazo urabirogese jamais no byari umwana nzomushira mu inzira yo wanje nye nzomubwira ati sister icara nganda kwereke wafata telefone uku batamba gutya ndamigisha ngene bakoresha TikTok nawe nyene je navuze umunsi wa mbere nzotwarinda aravya tu video abazungu bahora bagira ukwezi kumwe nahazoba ari yishushu naraja ku mugabo je nzobibere inda yishushu iba yavuye mu bushurashuzi oya inda zose ziva mu bushurashuzi oya rero twarinda utashurashuzi oya nkajewe ndaguteye inda ibivuye mu kintu citwa ubusambanyi none ubusambanyi n'ubushurashuzi n'amabanga yabubatse wewe urashurashura jewe wowe urinze ubikoze ubukoze ikintu citwa ubu jewe sinshurashura kubera dufate nko ubikoranye namona mwese ntimwubatse mwebwe mwamugize ikintu twadusambanya gushurashura ntihama gusambana nawe gusambana ni mugiye ukoze na mubambe
n'umugabo l'adultère no commet plus l'adultère mu kirundi avuga ati ntugasambane bisiguye ariko nije ndekuriye gukora icaha muri mwese aba ntaca baba bakora oya bashurashuye donc wowe kubera uri marié. Moi, je suis marié. Ok. Si on fait quelque chose, on s'embane. Me and you. Yeah. Donc, jera tuba dusambanye. Tuba dusambanye. Hama we n'umugore wawe mwana uvyara. Kwera ubusambanyi bwacu. Kera bwabera ahantu bita mu ngundu z'ibitoki. Donc uwo mwana ari kivangaro. Niyo mpamvu wocu uvyara swati kinyendaro cyane kivangundu. Ni kimwe muri ibyo. Mugabo dans ce cas ce n'est plus kivangundu ko yano gutwara muri hoteli. Mburugini. Kiva hoteli cyangwa kiva muduga bibaye. Mwumvise nka Voxi cyangwa Porte ni yande ngabaraje. Yaje ko Porte ari mudoka z'abantu zeza bamwe. Porte bari so wowe rero umwana uvyara twumvyaye n'umuntu nka Mbona yoba yitwa umwana shushu kubera barakorana amadini barandika indirimbo atubwira ati Mbona simvise ivyo no kuri ari ibindi dukorana bisumba ivyo abwira ati ndavise rero abwira ati bana we numwe ka life energy ga kubusi yo ako kabugakora nka Viagra guys abakunzi ba Shani White arayiye none unijira akora nka Viagra akako bisa akuva ko nyene hama muri dansoka arindira mubaye umwa mwashura gushurashura cyo ni kirundi bivuye bice bitwara sikazima hose havaye abana sha aba influencer bacu reka je ndababwira ikintu kimwe bwaje Imana warakoze jinare umuntu twinjiranye ahantu naye mbarenge muri bank asharambona ashambwira ngo yongo minyone ashambwira ngo jina ngo mbengo ari henda bwa ameze twama tugendana ashambwira ngo bojya abantu ngo barakwiye guhabwa intoze na leta ngo leta irakwiye kubasutena ngo niyo batuma igihugu cyacu kimenyekana hari umuntu hecho yari ku ruhande rw'ashambwira ngo bagenda ngo bavuga ibintu bitigira indero ngo ibikini aravuga ati bijya biratuma abantu benshi babara abantu bafite umviriza abantu usanga bafite ama stress nk'umwene ari umuntu yari afite stress asha yitwengera turi muri comedy akandi fresh urafata ga telefone kawe ugashira mu gutwi nk'agano kamara umwanya ngana gute iminota 40 njombo umeze umwanya ngana gute cameraman wa Eko Fabrice nare 40 minutes ushize kutere mu gutwi ntova muri ville gushika mu carama ni simple uchugenda ugacugura ka life Viagra mana we urumva uchugura ka Viagra aka life energy ukasha ugendura so kongera gato ukasha wishikira mu cyarama yo na cyane ushikutana rushe babantu mukubita imirongo muri ville uri hagushira ku murongo urinze ku murongo washire mu uramaye kutorushire mu kino kiganiro uzagushika hariya iyo uja hose hano kure point biza kuba bimeze neza no mwitenga urashikayo umva nibubanza usanga wagoswe narenganya usubira inyuma simple reka ndabashimiye ahubwo tubakorera umunsi muze muraturondera mudutemwo abantu bafite abantu bafite ama entreprise akomakomeye munze mutaraduhamagara ngo tubagirire tuhamamarize rero umuhamagaye ebanje naganda babwire ndabemerera ikintu nga bakampamagara ahantu muri entreprise ntwara Simbizi ntwara Gina na Mbona yanditse indirimbo yes abo bazoba bakwiye reka tubashimire cyane tubashimire cyane ndagushimiye ndaryohewe vraiment fresh kandi mbwa ibintu byanyu byo kuza mutumira nayimeruka kuvuga ibi bintu ke ibintu byo kuza mutumira abantu bubatse bayaga n'abantu batubatse ubizi gute ko twe tutubatse Gina ashobora kuba ataregereza mu gasanga arubatse aho musanze jewe ndubatse usanga muri za diri za abonnement hari umuntu yabanga hatubatse badusubiremo usanga ari muri abonnement déterminé sindubaka shani mu urashari ku isoko ndacari ku isoko jewe ndi ku isoko munavyumve je ndigurisha sivyo muvyumve uri tayari kuba umuntu aje ari serious nyene fresh abana wa wundi anyambika impeta inyuma y'umwaka wose agumagira ntitugire mariage TikTok namanya so kuja mu rukundo kinavuga ati nihaze umuntu ariseye amutware hama bazokundana mu nyuma tuzokundanira mu rugo voilà abo nibo bagabo dukeneye muri imikwegano ni apa naza mubukubite dot mariage hama mushire mu nzu hama ibisigaye bazabara mu rugo copinage mu nzu byose mu nzu sawa tekanda gukura akantu
So bakunzi ba Shine Way TV mwaturavye we love you so much. mugire subscribe mugire subscribe mushirikire minyone mwumva ntihari abantu batazi amasaha yo kuja gutora umwana yageze murakoze rero ciao ciao abiyenze kandi abashimire bashe je vous aime trop